igihugu ntigikenye ibintu. Igihugu cyacu gikenye abantu b'intungane bakunda igihugu, bakunda abandi bantu, batikunda bonyine, badakunda inda zabo. Ngusaba umwiza mugasa. Uko umuntu yemera ko agabwa n'Imana, akemera ko abeshejweho nayo, akamarondera kumenya icyo imushaka ko, niko Imana iguma imumurikira imuyobora gushikaho uyo muntu imugira intungane. Imana rero niyo itugira intungane. Nicyo gituma yabwiye Aburahamu ngo, Aburahamu, guma ugendera imbere yanje uzoba intungane. Guma ugendera imbere yanje uzoba intungane. Ni ukuvuga ntunkure kw'amaso, nturondere guca mu zindi nzira atari zo ndakweretse, uzoba intungane. Usaba umwiza mugasa. Yosefu Mweranda, Imana yaramugize intungane kuko yemera kugabwa nayo no kubeshwaho nayo, kandi akamarondera kumenya icyo ishaka ko arangura, agaca yigamburukira. Nawe rero muvukanye, Imana ishaka kugira intungane, none wewe urashaka kuba intungane? Ubwo urabishaka koko? Emera rero iyo Mana ikugabe, kandi ikubera umuvyeyi, nawe uyibera umwana mukwa muyigamburukira. Iyo Mana izokugira intungane. Ingorane nkuru abantu b'ibihe turimwo bafise nuko batemera ko bagabwa n'Imana, kandi ko iyo Mana ari umuvyeyi abitwariritse. Abatari bake barandukiwe n'ubuhakanyi, ntibashaka ko Imana ibagaba, bashaka kubaho nk'abigaba, nk'abiremye, bagakora ibyo bashaka, bakigenza uko bashaka, atategeko, atabwirizwa namba ribabuza ikintu na kimwe. Kandi hariho imigwi n'amashirahamwe yigisha iyo nyifato. Nivyo twita muri iyi myaka la nouvelle éthique mondiale, ni ukuvuga ivyiyumviro bishasha by'ubuhakanyi. Ibyo ntimwiwa murabisoma canke muvyumva? Bakigisha ngo ushaka kuba umugabo ntaba umugabo, naho yoba afite igitsina gore. Ushaka kuba umugore ntaba umugabo, naho yoba afite igitsina gabo. Ushaka kuba umugore ntaba umugabo, naho yoba afite igitsina gore. Ndazi imbere mu Budagi umugore yagiye kwihinduza araba umugabo, yahukanye n'umugabo, acashaka kumwihora, acagenda kwa muganga, babwira yuko yifuza ko bamuhindura ntaba kiba umugabo, umugore aba umugabo. Baramuhindura, baramuterera ko n'ibihimba by'irondoka. Ibyo bintu bimara igihe kinini cyane kandi bitwara amahera menshi rwose. Mugabo biragirwa mu myaka y'ubu. Amaze kumara igihe mu bitaro, amaze gukira, acahamagara umwana. Bari babyaranye umwana umwe. Acabwira umwana wiwe ati, mwana, ntuzosubira kunyita mama, kuvuza nyita papa. N'ivyemezo ngibi. Arereka umwana ivyangombwa. Uyo mwana yaciye agwara gushika n'uyu munsi ari kwa Rojanti ko mu Budage. Kubera ko yaciye agwara mu mutwe. Ivyiyumviro by'ubuhakanyi byigisha ngo ushaka kwabirana n'umuhungu nkawe, abirana n'umuhungu. Ushaka kwabirana n'umukobwa nkawe, abirana n'umukobwa. Ushaka kwabiranwa n'imbwa yawe,
ivyo bikuva. Ushaka kuzurahindura igitsina hindura ivyo bikuva. Utwaye inda utayishaka yikureye. Ni waba ufise umuvyeyi yakubereye yakurambiye akakuborerako mwikure. Umutera agashinge ibyo bita etanazi asinzire hanyuma were akuve. Hari abatari mu gihugu cya Korea, umugabo wewe ntiyabigize uko, yafashe se wiwe abonye yaranze gupfa aramuboha, azana umuhungu wiwe aramufasha baramuboha, bahejeje kumuboha bashyira mu modoka bajyana mu ishyamba batayo, baca barahejeje kumutabara agaruka buye mu modoka, umuhungu we bacamubwira ngo papa hari icyo nibagiwe ndore ya gatoya, ati murore ugiye gukora iki, ngira ngende ije kuzana kiriya kiziriko kuko niwasaza tuzore gikeneye. Sewe wachendera ke vitu jana wachakere wapo kama baragaruka. Ivyiyumviro by'abantu b'iki gihe bandikiwe n'ubuhakanyi ni ivyiyumviro by'abadashaka gusomera amabwirizwa y'Imana. Amabwirizwa Imana yashinze ntibayashaka. Bigisha abantu cyane cyane urwaruka ngo icyo ushaka gikore, ngo icyo umutima ushaka wuhe, ngo wewe igikuru ni uko ukora icyo wumva kikubereye neza. La liberté de choisir. Nkuko yoba umuntu atategeko na rimwe ririho rimugenga, atabwizwa na rimwe akwirikiza, nkuko yoba ari we yiremye, nkuko yoba ari we yibesheje. Yosefu Mweranda, umuntu Imana yagize intungane kubera ko yemera ko imugaba ikamubera umuvyeyi, we yamakurikiza imisi yose amabwirizwa n'amateka yose y'umukama. Luka niwe abitubwira ko n'igihe Yesu yavuka hageze ko agenyerwa baciye bamujyana kumugenyeresha, hageze ko Bikira Mariya atororwa baciye bagenda, hageze guhereza Yesu baciye bagenda, aho hose bavuga ngo nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. Yosefu yakurikiza ijambo umukama yavuze. Niwe rero Imana yaciye ishinga kubera umuvyeyi n'umurezi uwuzozanira isi urukiza. Nawe rero wa musore, nawe rero wa mwigeme, uyikundiye ikakubera umuvyeyi, Imana izokugira intungane kandi kigushinga ibanga canke amabanga bituma iki gihugu kironka urukiza. Erega abavukanyi ntihagire uzobahenda ngo iki gihugu cacu kirakeye, ntihagire uzoguhenda mu vyemere, igihugu cacu kiratunze, ubukene gifise n'abantu b'intungane. Igihugu cacu ntigikenye ibintu, gikenya abantu b'intungane. Mbere nimwashaka kiri mu bihugu bitunze rwose ku isi. Gendura Afrika yose, nimwasanga igihugu gifise amazi nk'Uburundi muze mubwire. Ora itunga rya mbere n'amazi, ufise amazi urarima ukibura. Aho rero mvuze amazi simuze n'ibindi. Igihugu cyacu kiri mu bihugu bitunze rwose, mugabo ubukene gifise n'abantu b'intungane. Iyo mu Burundi bwari bufise abantu b'intungane, ibintu nitworozi yo dushira twofashije n'abantu.
nkako ahari umuntu w'intungane abashinzwe baca batunganira, abashinzwe baca bogorora, kandi Imana si ikijuju. Imana yaraduhaye ibyo dukeneye byose twebwe abarundi ngo tubeho tutagiye gusega. Mugabe ibyo dufise ubwo mubona bikoreshwa mu butungane, muri inumiye kuko kumbure harimo muri mwe bwabyo. Ubukene iki gihugu gifise si itunga, kuko itunga hariho n'ibyo tutaranakoresha, iriho tutarigera tunakoresha, kandi byotunga abantu isinzi. None nikere ntiriho turayikoresha. None tuyikoresheje yokora igihe honyine bagomba gutangura kuyimba, bari bamaze kugira plan, bagomba gutangura guha akazi abantu 2,000 mu gutangura gusa gutegura kera. Abantu 2,000 batangura gutegura kera bataratangura kuyimba. Igihugu ntigikenye ibintu, igihugu cyacu gikenya abantu b'intungane bakunda igihugu, bakunda abandi bantu, batikunda bonyene, badakunda inda zabo. Umunsi tuzobaronka kandi akaba aribo batwara igihugu, atakindi bakibagishinga atari gukunda igihugu n'abari mu gihugu, muzokwibonera ingene iki gihugu gifise itunga kandi cogorora. Mugabo bantu turabarindiriye, sinzi ko muri mwebwe bari. Imana yaraduhaye ibikenewe byose muri iki gihugu, kuko Imana si ikijuju. Mugabo ingene tubitunganya, ingene tubikoresha nibyo byonona, bigatuma haba abantu bamwe babura ibyo bakeneye kubera kubura ubutungane. Kandi nkako abacamanza barabizi, hari n'ushaka gutumbereza urubanza mu nzira yabo akaza yumva amatelefone, ubwo rubanza ukaramukuruciye gutyo umenye yuje. Ibyo ntibiriho. Ni ukuvuga ko igihugu kidakenye ibintu, gikenya abantu b'intungane, kandi abantu b'intungane bagitegeka.